ndatubwira tuyibone mu kanya. Iyo platform rero ushobora kuvuga uti reka nje ko nzeratanga iyo service ntembereza abaturiste hama bampembe. So rero muri Africa Tower Travel asanzwe arihisha amayero 5,500 kuri iyo service yonyine atanga yo gutembereza abaturiste. Guys, abaturiste barazi ahubwo kuyo kwibazo uti ni bande abatembereza naba anyu basanzwe baramenye zino platform. So rero urabona abatembereza ku mayero 5,500 planning. Nukuvuga rero umaze gukrea ino agence ugakrea ino offer abaturiste bakaza, wewe basic umuturiste aza ari play yuko umwereka igihugu mutembereze. Nukuvuga muri aya mafaranga rero akuriha izo service zose ziba ziri complete ndani. We rero ni utegura uti nzomutembereza hehe bivanye n'amafaranga yampaye, bivanye n'ubushobozi nuvuga wabishizemo muri iyo service ugomba gutanga. Welcome back again in kuri We Talk Business guys. Mazina yanyu nkuko musanzwe muzi ni Dr. John, aho dusanzwe tuza tukabaha opportunity abagenzweho cyangwa abantu bavuga ati nizihe opportunity batangura gukora online zikaza zirangenera certain revenue. So no munsi rero guys ndabazaniye opportunity shushe nkibona naratangaye cyane, ahubwo tusanga mu bindi bihugu bikomakomeye abantu barayizi. Ini wacu ni abantu batarayemenya cyangwa abantu bakenya nibo bamaze kuba bayizi, kandi ari abantu bakenya bariko barayiprofita muri uno mwanya. So nawe ndishyira neza yuko ni wayibona uza gutangara cyangwa uza kuba excited, kuko ndi super excited. Ntibagire kugira subscribe kuri We Talk Business, kandi uzagira na like kandi ufite inyunganizi bishire muri commentaire. Twagi opportunity ihari no munsi ni opportunity novuga abantu benshi batamenyereye mugabo uzwi n'abantu bakenya. Ni platform imwe isanzwe ifasha abantu mu bintu novuga bya ba mukerarugendo, novuga abaturiste. Kuri iyo platform rero wowe ushobora kuvuga uti okay, ndazi neza yuko mu Burundi hashobora kuba hari haraza abaturiste bashobora kwendera gutembera, ndazi yuko hayimirije kuba evenement kanaka canke abantu bashobora kuza muri vacances bakaba bashaka kuza gutembera mu Burundi bahabone, mugabo bakaba batahazi. Nibaza naho bakavuga bati okay, nzomenya ntemberera hehe, nzomenya nja kuraba iki. Rero ino application wowe uri nk'umurundi uzi Burundi ariho wavukiye ariho wakuriye, ushaka kuvuga uti okay, kuri abo baturiste bazoza reka jewe niha akazi canke bazompa akazi ko kubatembereza, ndabereka Burundi hama bampembe. Ndibaza neza muhora mubona ama vlog canke abantu bakunze gutembera ibihugu bahora baza no mu bihugu ini wacu batembera. Kenshi baba bari kumwe n'abantu bavuga ba traducteur canke ba guide, abo bita ba guide babafasha bakabatembereza mu gihugu bose hagati. So rero nawe ushobora kuvuga uti okay, ushobora kwibaza ati mbe bashaba bamenye gute, ushobora kwibaza uti n'umugenzi yamukonexe cyangwa guys biroroshe cyane. So rero platform ngira ndabere kuno munsi zidatevye ni platform yitwa Get Your Guide, getyourguide.com. ndatubwira tuyibone mu kanya. Iyo platform rero ushobora kuvuga uti reka nje ko nzeratanga iyo service ntembereza abaturiste hama bampembe. Ushobora kuba ufise n'imodoka pasitira atakikora cyangwa atakazi kanini ikora, ukavuga uti reka nze ndayifashisha mu kuzotembereza abagide, ndabatembereze ku mafaye des allemands, ndabatembereze hariya hehe na hehe ahantu henshi hatandukanye, Rusumo hehe n'ahandi. Uti reka ndabatembereze za Rutana hehe n'ahandi, ukavuga uti iyo modoka yanje iri disponible. So rero guys nkuko mubibona ngaha ni platform niyo yitwa getyourguide.com. Ngaha murayibona namaze kugira ni gushiramwo Bujumbura, nkavuga ati okay, nigize nk'umuturiste kugira ndabishobore kubibereka neza. Nigize nk'umuturiste ashobora kuvuga ati je nkeneye gutembera mu Burundi. Rero nganda kimvuga nti okay, ndi umuturiste nkeneye kuza muri gutembera Bujumbura, itariki akaba ari 14 October. So rero acangira search, murabona baca bampa abantu basanzwe bakora ako kazi, asanzwe basanzwe bakora bikora ngaha mu Burundi. Kuri no platform urabona bitandukanye naho uja mu bindi bisagara cyangwa mu bindi bihugu bikomakomeye. Ana kuri no platform dufise ka abantu novuga 1 2 4 5 6 bonyene nibo basanzwe babikora ngaha mu Burundi, mu bantu miliyoni hafi 13. Ibintu bitangaje, mind blowing guys. So rero nawe urayibona ngaha hariho nk'uwa mbere avuga ati
Bujumbura 10 day Burundi mixed safari tower turashobora kumujako turabe urabona nguyu barerekana neza activity provider ni kuvuga nyene gukora ivyo bikorwa nyene canke gutanga iyo service urabona ni platform yitwa reka ndayivuga yitwa Empirical Tower Travel nkuko musanzwe mubibona nga so rero muri Empirical Tower Travel asanzwe arihisha amayero ibihumbi 5,500 kuri iyo service yonyine atanga yo gutembereza abaturiste. Guys, abaturiste barazi aho ukwiye kwibaza uti ni bande abatembereza naba anyu basanzwe baramenye zino platform. So rero urabona abatembereza ku mayero ibihumbi 5,500. Can you imagine? Abikoze igihe kingana gute usanga abikoze igihe kinini. Voilà. Ngaha rero arerekana ati reserve now and pay later ati gira reservation wenye nta muzoriha plus tard hama ukavuga uti agatanga na service y'umu traducteur cyangwa mu interprete English French nkuko tubibona ngaha hari agaca yerekana full description y'ibintu atanga ngaha anya akavuga ati umunsi wa mbere Bujumbura International Pick Up and Transfer to your hotel akavuga ati umunsi wa mbere nzogutora kuri aeroport ndagushikane kuri hotel yawe hama umunsi wa kabiri akavuga ati Kibira National Park hike teza akagutwara umunsi wa kabiri akagutwara mu Kibira iyo ni umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu akagutwara igishora Drum Sanctuary and Burundi Intore Warriors umunsi wa kane Ruvubu National Park akagutwara savedire yuko rana hari n'umunsi wa gatandatu kugutwara kuri Faido Nyakazu umunsi w'indwi nakagutwara kuraba amashimpanze ya hehe y'Ibururi savedire rero muri aya mayero ibihumbi 5 arihisha no kuvuga izi service ziba ziri complete indani no kuvuga we abaturiste bamuriha ibihumbi 5 peut-être arafise nk'imodoka ya disponibilité usanga zimwe y'amajipa akomeye akaba ari yakoresha mu bikorwa vyiwe rero muri ibyo bihumbi 5 bikaba bikavarenga izo service zose atanga nuvuga guhera kuri aeroport agutora kwagutembereza iminsi 10 gushika osubira kugenda uyu yari wa mbere tuberetse guys reka turabe uwa kabiri reka turabe dufate nk'uyu nuvuga Burundi 3-day tower with Bujumbura Rusizi and Rumonge uyu unye nawe urabona arihisha amayero ibihumbi 2,130 nabiri uyu nawe tugiye kumuraba urabona nawe bon reka tumwerekane niwe yashize ko ino ntuzenya bon again ni kugira ibinye bigufashe turabyerekana kugira bigufashe nawe kugirane kubona what other people are doing so urabona uyu nawe nyene gutanga ino service yitwa Henry Towers and Safaris ikindi naco guys ibinye kugira byorohe ushobora kuvuga uti reka nugurure agence ndayandikishe byemewe n'amategeko biroroshe muri ADB hama ukaza uratanga ino service z'ibintu novuga bigoye umaze kuronka agence biroroshe urashobora no kuza ngaha même urashobora no kubikora d'une manière personnelle ukaza ngaha ugakrea compte ngaha kuri get your guide ugakrea compte yawe ukabikora d'une manière personnelle gusa biboneka neza iyo ari agence cyangwa ari company niyo abantu nzenya abaturiste baba beaucoup plus intéressés cyane bakaba beaucoup plus confident so rero urabona uyu n'ubundi aragutembereza mu minsi 3 ukamuriha amayero ibihumbi 2 mu ma service atanga arakwereka ati explore Burundi on a 3-day tower from Bujumbura visit the Livingstone and Stanley Monument the Rusizi National Park Rumonge National Park kuvuga agutembereza kuri Livingstone and Stanley akagutembereza muri Rusizi National Park akagutwara no mu Rumonge ibyo byose akabikora mu minsi 3 umunsi wa mbere arakwereka ukuntu planning nukuvuga rero umaze gukrea ino agence ugakrea ino offer abaturiste bakaza wewe basically umuturiste aza ari pe yuko umwereka igihugu mutemberetse nukuvuga muri aya mafaranga rero akuriha izo service zose ziba ziri complete ndani we rero ni utegura uti nzomutembereza hehe bivanye n'amafaranga yamaye bivanye n'ubushobozi nuvuga wabishize muri iyo service ugomba gutanga uvuga ati nzoza ndabatembereza hehe na hehe basically wowe ni utegura nuvuga plan yawe yose hama ukaza ukayiposta ngaha hama umaze kuyiposta umuturiste ni wazovuga ati okay reka nshobore kuzanagirane reka
ngire commande canke place ordre kuri uyu yari wa kabiri. Dushobore kuraba n'uwa gatatu. Wa gatatu dushobora kuraba ninde, n'uyu unye culture, nature and history adventure tower in Burundi, 6 days. Uyu nawe ku minsi 6 arihisha amayero 1,800. Urabona kandi guys, aya mafaranga yose twavuze ni per person, ngaha baravyandika neza ni 1000 euros par personne. Urabona ko ari amafaranga menshi, abantu bisanzwe babikora n'abantu 6 guys mu Burundi bwose, urabyumva. So nawe ushobora kujamwo rero muri ico gitigiro ukavuga uti okay, reka nanje njemwo canke ni wa gatatu catu soza iganiro. Yuwunye ni culture, nature and history adventure tower in Burundi, 6 days. Agutembereza mu minsi 6 ngaha arakwereka neza ukuntu plan yiwe imeze, ni kuvuga 1000 euros par personne. Aragutora arriving Bujumbura day 1, begin your journey with a warm pickup. Aragutora kuri aeroport, voilà. Umunsi wa kabiri naho akagutwara kuri Moheha. Umunsi wa gatatu akagutwara from Bujumbura to Gitega. Umunsi wa kane nakagutwara kuri Karera waterfalls, Karera les chutes de Karera. Umunsi wa gatanu nakagutwara mu Kigwena, Parc National de Kigwena. Tanganyika akagutwara hose. Umunsi wa gatandatu naho akamugarukana ibujumbura. So basically rero nahawe kuvuga uti okay, ni hehe nifuza gutwara abaturiste bazoza bangana service yanje, bazoza bagana service yanje, nahe mafaranga nubacira comme ça bigufashe kuba umwe mu bantu bariko barabeneficia na zino opportunity turiko turabona zisanzwe zihari ariko abantu benshi batazi. Guys, really rero exciting kubona such opportunity ushobora nawe kuvuga uti this one I can benefit from it. Yari kuri We Talk Business again. Hama thank you so much kuba twashoboye kubana. Nizere yuko tuzoshobora no kubonana mu bindi biganiro bikurikira, tubaha beaucoup plus d'opportunités, tubaha beaucoup plus za opportunités ziri en ligne. Voilà, thank you so much. Naho gutaha yari Dr. John. Again, remember to do subscribe, ukore na like. Hagize n'inyunganizi canke ikibazo bisige muri commentaire. Thank you so much. Ciao.